Yesu nashimwe twongeye kubaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Abakunzi mwese mudukurikirana aho muherereye hose, twongera tubaha kaze kugira ngo dushishikare tuganira ku ijambo ry'Imana, ndetse tubatumira gukora subscribe ndetse na like, ndetse mukora na commentaire hamwe no gusharinga mukabihereza abandi kugira ngo bashobore nabo kumva ubutumwa bwiza. Mana yo mwijuru ibahe umugisha kubabikora, ndetse n'abandi batarabikora nabo mubikore. Mana yo mwijuru ibahe umugisha. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana. Imana yamaye kugira ngo dusangire. Tugiye kumara iminsi tuganiraho tuza tuvuganiraho ijambo ry'Imana ryanditse muri Yohana 11. Tuzasoma kino gice cyose, ariko tugiye gutangura n'umurongo wa mbere. Dufite aho tuzo kwibanda ko tuzogera kuri tuzoshishikara igice cyo tugisome tuzocigaho, ariko tuzasoma ku murongo wa mbere cyaje dusimbire ku murongo wa 35. Ijambo ry'umutwe ravuga ngo Yesu azura Lazaro. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo, turasoma guhera ku murongo wa mbere turashika ku murongo wa 5 tuvugeho. Havuga ngo Yesu azura Lazaro. Hariho uwaragwaye ni Lazaro w'i Betaniya, ni wa musozi Mariya na mwene nyina Marita babako. Uwo Mariya niwe yasize umwami Yesu amavuta atamirana ku birenge, amuhanaguza umushatsi wiwe. Uyo Lazaro yaragwaye niwe musaza we. Bashiki biwe batuma kuri Yesu bati, mugenzi wa wundi ukunda aragwaye. Yesu avyumvise aravuga ati, yo ndwara si yo kumwica, ariko niyo gushimagirisha Imana, kugira ngo n'umwana w'Imana imushimagirishe. Kandi Yesu yarakunda Marita na mwene nyina na Lazaro. Nuko yumvise ko agwaye asibira aho hantu yari iminsi 2. Hanyuma y'ivyo abwira abigishwa biwe ati, dusubire i Yudaya. Abigishwa baramubwira bati, mwigisha, abayuda baheruka gushaka gutera amabuye, none usubireyo? Yesu arabishura ati, none isaha z'umurango si 12? Ugenda ku murango ntasitara nk'uko abona umuco w'iyisi, ariko ugenda mu ijoro aratsitara kuko umuco utari muri we. Amaze kuvuga ivyo arababwira ati, Lazaro umukunzi wacu arasinziriye, nanje ndagiye kumukangura. Nuko abigishwa baramubwira bati, mugenzi, asangwa asinziriye azokira. Yamara Yesu yavuga urupfu rwiwe, ariko bo bagira ngo avuga kuruhuka ko gusinzira. Buno Yesu avuga abifoboye ati, Lazaro yahwereye, ariko ku bwanyu ndanezerewe ko antariyo, kugira ngo muze mwizere, noneho muze tuje iyari. Toma ari we hasa abwira abigishwa bagenzi we ati, ngo tugende dupfane na Yesu. Reka tuba dushitse hano kuri 16. Hano ijambo ry'Imana ratubwira uko Yesu yazuye Lazaro. Ngo hariho uwaragwariye ku musozi. Rero bene data, muri kino gihe hari benshi bagwariye ku misozi. Iyo misozi benshi bagwariyeho yari misozi yo gukiriraho. Ariko uyu munsi ijambo ry'Imana riratubwira ngo ukuntu Lazaro yari yapfuye. Ariko Yesu amaze kumva izo nkuru za Lazaro, ariko Yesu ntiyacitse umutima ngo avuge ngo ace yihuta yiruke. Rero kuko ijambo ry'Imana hano iratubwiye ukuntu Lazaro yari yapfuye kandi yari yahwereye, ndetse n'abashiki biwe bari bamaze kwiranda. Reka twumve ico Imana itubwira mu jambo. Kadushima Imana. Mana, turagushimiye kuri Imana igira neza kandi uri Imana ihambaye. Turagushimiye kubw'ijambo ryawe ongeye kuduha utuganiriza, kugira ngo twibutse ko
urukundo dukunda. Turagushimiye ku ijambo ryawe Mana uduhaye kugira ngo uyu munsi twongere turiganire ko kubw'urukundo rwa n'imbabazi. Mana twongeye kuza imbere yawe abasabyi n'abasavyikazi bawe tuganirize mu ijambo ryawe, kandi data nanje data ndakwinginze ncika umwirongaro wivugira ntabaje ngaragara ko ugaragara muri nje, imbaraga zawe Yesu Kristo zigaragare muri twe, kandi mpemu wawe yera ahishurire ubwoko bwawe kugira ngo bashobore bashishikare bahishurirwa nawe kandi batahuzwe nawe. Nana tufatishije imperi imbaraga zose z'umwiza mu izina rya Yesu Kristo mu mpande zose kugira ngo ijambo ryawe rize rishike hose kandi benshi bazoryumva baze batabagwe baze bakire kubw'imbaraga zawe. Ibisiga turaguhaye kaze utangwa twongere tuzana natwe dusaba twizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Yesu Kristo abahe umugisha. Tugere gusangira ku ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana ni ijambo ry'Imana rikomeye cyane. Ubikurikirana cyane azobona ubutabazi bw'Imana ku buzima bwe niyabikurikirana akabikora uko ijambo ry'Imana rikatubwira. Hano rero iki gihe Lazaro ngo yaragwaye amaze igihe kirekire agwaye, haragera igihe arapfa. Rero bene data hari igihe kigera umuntu akagwara, turiko tuvuga kugwara ko mu buryo bw'umubiri busanzwe, ariko nabwo birabaho. Ariko hari igihe umuntu agwara mu buryo busanzwe, mu buryo bw'umubiri akagwara no mu buryo bw'impwemu akagwara. Hagera igihe umuntu apfa akaguma agenda azi ngo ni muzima kandi yarapfuye, ariko Yesu ngo aravyumva ko mugenzi we Lazaro yapfuye kandi yarabakunda cyane, ariko kubwo yarazi ko hari ukuntu Imana igiye kwiheshereza icubahiro ku muryango, igiye kwiheshereza icubahiro kuri Lazaro nabo bandi, arabanza arareka aramara iminsi 4 mu mva kugira ngo abantu bamenye yuko yapfuye. Rero data muri kino gihe hari abantu benshi bariko batuma Imana yiheshereza icubahiro ku bantu bayo. Hari abantu bayo Imana ibikwareka kugira ngo yiheshereze icubahiro kuri bo, kubera ukudatahura kw'abantu, kubera uko abantu batagira ukwizera, kubera abantu batigera babona imbaraga z'Imana, batigera bizera imbaraga z'Imana, ariko Imana ikareka ikiheshereza icubahiro ku bantu bayo. Hari abantu bayo muri kino gihe usanga bari ahantu bazigirijwe, bari ahantu barushe, kandi Imana yari ifite kuza kubatabara, ariko ikabanza ikarindira kugira ngo bihesheze kw'icubahiro, kugira ngo hariho abariya babandi batabona, babandi babonesha amaso yabo bakavuga ngo we, ugasanga hari ikimuga kihari Imana yaretse kugira ngo kimugare, kugira ngo izoze kimugurure, kugira ngo yemeze abandi, kugira ngo bemere bamenye ko hari imbaraga z'Imana. Hakaba n'abandi baca mu ngwara zitandukanye, ingwara zikomeye, bakagera kure, bakagera ku mfiro, Imana ikazi kabikurirayo, bakagenda kwa muganga ahantu hatandukanye, bakababwira ngo iyo ngwara ntuzokira, ngo uzopfa, ngo uzogirane, ariko ugasanga Imana iraje kugukiza kugira ngo yerekane imbaraga zayo, kugira abantu batahure. Ariko muri kino gihe abantu ntabwo babibona. Muri kino gihe rero Imana hariho benshi ariko baratabaza, hari benshi ariko bararira, hari benshi ariko baratabaza, dutabare. Muntu w'Imana ubona ukiri ahantu ho gutabaza, uri ahantu ho kurira, uri ahantu ho kumuvuga ngo ntabara ariko ntatabagwa, menya ko ari Imana igomba kwiheshereza kw'icubahiro. Hari benshi musengana, hari benshi muririmbana, hari benshi mukorana imirimo y'Imana, ariko bataramara kumenya imbaraga z'Imana. Ariko uyu munsi imbaraga z'Imana ishaka kugira ngo yerekanire kuri wewe. Hari byinshi uri kuranyuramo uyu munsi, hari byinshi ubona uri kuranyuramo, bimwe ukanyuramo ubona uruha, ubabazwa, ubona umengo, ukumva ko unanijwe, ariko ntucike intege. Ntucike intege, nuko Imana igufite ku mugambi, igomba kwiheshereza kw'icubahiro kugira ngo bariye bamenye yuko hari Imana ikomeye. Nimba uyu munsi Imana ikurekerera ko barozi, bakuroga uko bukeye ko bwije hirya no hino, bakogasubira, ariko Imana ikaguma igufashe ntihagire ahantu na hamuja. Haleluya. Nuko Imana igomba kukwiheshereza kw'imbaraga kugira ngo yerekane imbaraga. Amen. Kugira ngo yerekane imbaraga zayo, n'abandi bakuroga bamenye bati uriya muntu afite Imana nyamana.
bakora ibyo bakora, bagende bashaka bakomeye, bashaka abarozi abapfumu bakomeye, bashaka abagizente, ariko bamenye yuko hejuru y'ibyo byose hari imbaraga z'Imana. Niyo mpamvu rero hari abantu bayo yiheshereza kw'icubahiro. Niyo mpamvu kujya yihesheje icubahiro kuri Yobu, nuko n'ubu hari abantu bayo yiheshereza kw'icubahiro. Si uko ibanse ibakunda, kandi yiheshereza kw'icubahiro kubikunda. Yesu nahabwa icubahiro. Rero mwe data, ukwiye guhagarara ugakomera, ukwiye guhagarara ugashikama, ntuhungabane, kuko uhoraho agukunda. Uhoraho aragukunda, agufite ko umugambi mwiza. Ariko nakubwira namwe, mwe mutuma yiheshereza kw'icubahiro ku bantu bayo, niyo mutakizwa muragowe. Niyo mutakizwa muragowe. Mumenye yuko irya mibabaro baba ariko barababazwa bakihangana, ariko mwe muzayibabazwa inshuro nyinshi. Rero nuko mukwiye guhinduka, mukava mu bwo busamazi, mukava mu bintu by'intege nke. Mwene data, wewe uriko urababazwa, wewe uriko wumva warengewe, menya ko Imana igukunda, ikaguheshereza kw'icubahiro, kandi igihe cawe harya ubona umenga ugeze ahantu bikomeye, abantu bose bahebuye, abantu bose bataye, abantu bose bahevye, bavanga urya nta vyiwe nta ikivamwo, urya ngo Imana ishaka kuheshereza kw'icubahiro. Hamwe bazovuga ati vy'ukuri naka asenga Imana vy'ukuri. Iyo ni inzira ya mbere. Hari iyindi nzira abantu usanga bari ku misozi bagwaye, ugasanga harimwo abagwaye mu buryo bw'impwemu. Mwo gugwara mu buryo bw'impwemu n'abantu bakora ibyaha ruhebwa, ukamenga ni babandi bahebwe burundu. Ariko hari igihe Imana ibimukunda ikamwibikira, hagera igihe ikaza ikabimukuramwo, yamara kubimukuramwo ikamwikiriza, ifite inzira yayo icishamwo kugira ngo imwiheshe icubahiro. Ikaza kugira ngo ikavuga ati, bakaza bavuga ngo naka yarakijijwe, ataye tuvyemera, naka yarakijijwe, oya. Ugasanga rimwe bacu bakizwa kubwo wundi, cyane ugasanga nawe agiye kubabwiza ubutumwa bagakizwa. Hari inzira nyinshi rero Imana igenda yikoreramwo mu nzira zayo. Ugasanga umuntu era umunyavyaha ruhebwa, umuntu yakoze ibyaha, abantu bose baravuze ngo urya ngo yaye ngo urya, ariko Imana ikaza ikamwisangira, yoyo igafita inzira. Hariho abo inyuza mu bugwayi, abinyuza mu bindi bibazo bitandukanye, ariko Imana ikaza ikabiyerekerayo, yamara kubiyerekerayo ikabakiza, bagakizwa, bakaba abakozi b'Imana beza bashimisha Imana. Rero mw'iyo nzira ugasanga rero n'ahantu bari barahebwe, bavuga ngo urya yarananiranye, urya vyaranse, urya yarapfuye, urya n'igihebwa. Ariko yo Imana ikaza ikamukura mu biyayuramutwe, ikaza ikamukura mu kuboregwa, ikaza ikamukura mu busambanyi, ikaza ikamukura mu bubi bwinshi, ariko Imana ikamuhingura, yamara kumuhingura ikamugiramwo umuntu muzima. Rero muri kino gihe Imana iriko ishaka kuza guhingura abavyemera, izibahingure ibagiremwo abantu bazima. Ico ni igice ca mbere. Ico ni igice ca kabiri. Ikindi gice ca gatatu, ni igice c'uko Imana irikwiza igomba kuza kuzura ubuzima bw'abantu bwapfuye. Ubuzima bumeze gute? Ubuzima umuntu yaremwe ari umuzima mushasha, ari umuntu original, ariko Satani araza afata ubuzima bwiwe arabuzika. Abuzitse umuntu atangwa gukora ibintu bihabanye nuko Imana yari yamuteguye. Haba Imana yari yarateguye ko azoyibera umukozi wayo akayikorera, ariko agatangura gukora ibikorwa by'umwiza. Rero mw'iyo nzira ugasanga harimwo ababikora atari uko babinezerewe, bamwe bakabikora babaye bafite umutima wabaye, bakiyumvira ngo mbega ibi je nabivamwo gute, vyagenda gute. Abo nabo uyu munsi Yesu araje kugira ngo abakureyo. Mu buryo rero bwo kubakurayo nabwo tuzoshishikara tugira tubwiga, ariko tumaze igihe tuvyiga, ariko tugiye gushishikara tuvyiga kandi
tuzoshiraho n'umwanya wo kuza turasengana kugira ngo ababoshwe babohoke. Hari abantu benshi baboshwe mu buryo butandukanye. Tuzogenda tuganira uko Imana izogenda dushoboza, ndetse dufatana umwanya wo gusengana, kuko turazi muri kino gihe hari Imana yaratoranije kugira ngo baze bafashe abantu mu buryo bwo gusenga, mu buryo bwo kugirirwa deliverance. Deliverance si ukuvuga ngo ni ugusengerwa amasengesho menshi, ariko deliverance ni ukubwirwa uko umuntu akwiye kubana neza n'Imana, no kuva muri kamere, no gukizwa neza. Iyo niyo deliverance ituma umuntu atandukana n'ivyaha vy'ibisokuru, ivyaha arizo kamere abantu kenshi bagenda bavukana, bigatuma abantu bagwa muri za kamere. Nico gituma kenshi uzosanga abantu batagira bakizwa ku bwa kamere. Kenshi ugasanga ni ibintu vyaje biva mu miryango yabo bavukamwo, ugasanga ari bamwe bavuga ngo, bamwe ugasanga afite ubwibone, abandi afite ubwirasi, abandi afite kudakogwa hasi, abandi umva badaca bugufi. Ivyo vyose ntabwo uzoshobora kuvyinjirana mu Mana ngo ukizwe neza ukiri muri ivyo bintu. Ivyo byose bisaba kwitandukanya navyo kugira ngo ukizwe neza. Rero nta handi kubohoka kuva atari ugukizwa neza, kuko turazi neza, benshi barazi ngo tukirwa ama deliverance, bamwe ngo za amafaranga tubagire deliverance. Ivyo barababesha, sukuri. Ukuri nuko ukwiye gukizwa neza ukareka kamere. Numara gukizwa neza ukareka kamere, ibisigaye Imana irakubohora, hanyuma ukamera neza. Rero harimwo abantu benshi bapfuye muri ubwo buryo, ubuzima bwabo originale uko bari original, uko Imana yabaremye, bapfuye bahabwa uwundi mwuka ari watubatera ivyo bakora ivyo vyaha. Impwemu yabo nzima, impwemu Imana yadusizemwo, ugasanga bavuyemwo bafite impwemu y'umwijima ari batera gukora ivyo vyaha. Ugasanga umuntu arasamba atari uko bikunze, ahagerageza uburyo bwo kubivamwo bikanka. Ugasanga uyundi